Fara, Nyange, Sada, Vitalo, Dynamo, tennis, ayo n'amazina ashobora kuza mu mutwe n'ingoga bavuze ijambo sport muri no misi mu Burundi. Ni lab diagnostic ni laboratoire niyo saba Francine aherutse kugurura Fondation Vénuste Niyongabo, Tilo Kehrer Foundation, Saïdo Berahino azananye n'abagwizatunga ni bimwe mu vyamwa dushobora kuvuga muri aka kanya dukesha abarundi bamaze kubaka izina mu vy'inkino. Hejuru y'ivyo umuntu yokumva ni dorare. Mbega inkino mpuzamakungu zoba isoko ry'idorare mu Burundi gute? Niyo nkuru nyamukuru tuza kuyaga uno musi. Mwiriwe ni Davi, nizere ko mwese mumeze neza. Guhera hirya y'ejo itariki imwe ndamukiza haruguruwe inkino mpuzamakungu z'abigeme bakina umukino wa tennis. Nkuko twabibabwiye mu makuru y'uwo musi, abakinyi bashika 57 hamwe n'ababaherekeje bava mu bihugu 27 bitandukanye nibo bitabiriye iryo higanwa. Abo bashitsi baje bitwaje idorare. Ico rero kikaba ikintu ciza cane kuko iryo faranga rikenewe cane mu gihugu. Si muri tennis gusa, mu Burundi hasigaye haza haratunganywa amahiganwa atandukanye yo ku rwego mpuzamakungu muri iyi myaka. Haraba ihiganwa ryo gusiganwa ku miduga, hari international, n'iryo gusiganwa ku makinga, Tour cycliste international femina. Turetse ayo mahiganwa abera mu gihugu, urwaruka rw'abarundi rufise impano co kimwe n'imigwi barasohoka mu mahiganwa abera hanze atandukanye. Akarorero kari hafi ni umugwi wa basket Dynamo waheruka gushika mu nkino za nyuma za BAL zo mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Twarabigarutse ko murabizi. None haba basohoka canke abaza gukinira mu gihugu, inkino mpuzamakungu zishobora kuba rimwe mu masoko y'ubutunzi bw'igihugu, harimwo no kwinjiza amafaranga mva makungu. Ibaze namwe nk'abo baje mu vya tennis bazomara imisi 14 mu Burundi bafungura, baryama, biyunguruza bakaniryohera. Aho hose bakoresha amadorare. Akanoti bahasiga nikaba gato uko biri kose. Turetse ko ayo mafaranga yinjira biciye muri ubwo buryo bw'amahera y'agaciro, inkino zikora igikorwa kidasanzwe. Aho ni nko mu gutuma abazirimwo bamenyekanisha ibihugu vyabo ku rugero mpuzamakungu. Bica bituma n'igihugu kiba nyabagendwa. Ni nk'uko inkino mpuzamakungu iyo zerekanwa ku mbonesha kure zitandukanye zinjiza amafaranga menshi cyane. Mbega none nta kuntu Burundi bwo vyaza umusaruro ico gisata? Ico twokwemeza co nuko urwaruka rufise ingabirano mu nkino zitandukanye ruhari ku bwinshi. Yamara ikibazo ca mbere kiza ni ic'inyubako ngo za mpano ziheze zibonekeze. Kuva muri Rusama 2021 ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF ryaramenyesheje ko Burundi atakibuga na kimwe gikwije ivyangombwa bufise. Kuva ico gihe umugwi serukira gihugu w'umupira w'amaguru waciye utangura kwakirira inkino zawo mu gihugu ca Tanzania. Twomenya ko ngaho umugwi ukota ikibuga amafaranga ashika imiliyoni 200 z'amashiringi ukariha indege itwara abakinyi n'ibindi bikenerwa. Si muri football gusa, haba muri basket eka no mu yandi mafederation haravugwa ibibazo bitandukanye. Hari ibijanye n'inyubako, kwitaho abakinyi canke indinganizo y'ibikorwa muri rusangi n'ibindi. Theodore Ntunga, umumenyesha makuru w'inararibonye mu vy'inkino, yaraganiriye na Yaga mu mwaka uheze. Ngo naho inyubako zohaba, leta idahimirije amashirahamwe gutanga uburyo bwo gushigikira inkino, urwaruka rufise impano ruzobandanya ruzitwara hanze. Ngo ahubwo ubushikiranganje bujejwe inkino bufata ibintu mu minwe. Dutandukire inkuru ngufi nazo. Umurundi Yusuf Ndayishimiye wa undi Nyange twavuga kare ari ku rutonde rw'abakinyi 11 bazotogwamwo utsindira agashimwe Marc Vivien Foe 2024. Ako gashimwe kakaba gahabwa umukinyi w'umunyafrika bayigenjeje neza kurusha abandi mu ihiganwa Ligue 1 ryo mu gihugu c'u Bufaransa. Ku mezi 18 gusa amaze akinira umugwi wa Nice wo muri ico gihugu, Nyange afatwa nk'inkingi y'uwo mugwi. Akaba rero agiye guhiganirwa ko gashimwe iruhande y'abandi bakinyi bubatse amazina nka Pierre-Emerick Aubameyang wo muri Gabon, Achraf Hakimi wo muri Maroc, Chancel Mbemba wo muri Congo, ari nawe yatahukanya ku gashimwe mu 2023 n'abandi. Leta y'Ubuhindi yemeye kwakira abanyeshuri b'abarundi bashika 10 bifuza bourse d'études zo mu gice ca mbere, ica kabiri n'ica gatatu ca kaminuza, baccalauréat, master na doctorat. Ubushikiranganje bw'indero bw'u Burundi bugasaba bifuza kuronka ayo mahigwe bafise hagati y'imyaka 18 na 30 kuzuza urupapuro rubigenewe baciye ku rubuga ngurukana bumenyi imbere y'itariki 30 z'uku kwezi.
bazoshikanira dosiye zabo muri BBS ibiro bijeje mu bourse imbere y'itariki 26 z'uku kwezi kwandamukiza isaha 6. Imyaka 28 irarumanya uyu munsi umuririmbyi Canjo Amisi yitavye Imana. Canjo Amisi yabaye umuririmbyi rurangiranwa yamenyekanye ku ndirimbo zitandukanye nka Ntacica nk'irungu, umugabo w'ukuri n'izindi. Canjo akaba yavukiye Ngozi muri Rusama 1957, akaba yaranditse amateka menshi mu muziki w'u Burundi gushika ku rwego mpuzamakungu. Mwakoze kudukurikirana, aya makuru muyasanga ku mbuga zacu, ahanje tuzosubira ejo.